Uno munsi naramutse nza muri komine nziza ya Muhanga kugira ngo dusuzumire hamwe turimbure aho tugejeje isemo mu guteza imbere igihugu no mu kwiteza imbere. Mfise akanyamuneza kuko muri iyi komine yanyu aho naciye hose nabonye yuko muri ku kivi kandi nabonye ko intambwe ari nini mugezeko. Imana rero no kwishimira kuko yaraduhaye umutahe ushobora gufasha abarundi Uburundi gutera imbere. Uburundi ni igihugu kirimwo vyose bishobora kudutunga. No munsi muri iyi ntara yanyu nziza Butanyerera niyo komine mperejeko, nagira rero mbanze nkengurukira imvukira zose zo muri iyi ntara nziza Butanyerera. Hariho ibintu nabonye mu ntara yose bidasanzwe. Iyi ntara narabonye ko ari intara koko muri ku muvuduko kandi muvuga ururimi rumwe. Ibi ntibisanzwe kuko kare imigambwe yari inubana, none ubu ndabaravye mwese muzira rimwe. Hari ikintu nabonye kidasanzwe mu ntara zose nagiyemo cerekana ko Burundi bugiye gutera imbere. Kare wamenga ari abigira basi ndabibazwa batumviriza indongozi, none ubu vyarantangaje cane. Abanyamigambwe bose baritaba kwakira indongozi zabo. Hariho abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana mwaranyeretse yuko muri ku kivi kuko muraza kumviriza. Ibi byose ni ikimenyetso cy'ubumwe kiri muri Burundi, kandi ubwo bumwe ntibushobora kuzokwijana uko nyene. Narabonye amashyirahamwe y'iterambere twagumanye ngaha kuko hari habo muravuga none mumenya turi mu nzira yihe ko mutaza kumviriza. Nk'ubu rero ndanezerewe cyane kuko amashengero umwe wese acamenya yuko kizira ko atwara abantu bakene. Rero ndabikengurutse cyane kandi ndabakengurukiye. Nabonye imvukira zo mu zindi bakorera mu zindi ntara bose bakaza mu ntara iwabo. Iki ni ikimenyetso cy'ubumwe. None mwese ndabakengurukiye cyane kuko nabonye ivyo ntahora mbona bidasanzwe. Nagira nsabe mu ntiza amashi kugira ngo twese kabisa tubakomera amashi. Iki rero nico cerekana ko mu Burundi twamaze kuba umwe. Tubandanye rero ntidusubize umugongo inyuma, ahubwo tubandanye duhangana nico kintu citwa ngo nubukene, duhangane kandi gushika tuze tuneshe. Turi kumwe twese birashoboka.